Abanyagihugu bo muri quartier Kizingwe Bihara iri mu zone Kanyosha babwiye RPA ko ijoro rya buri wa Mungu baba bazi ko batari buryame. Abidoga nabegereye isengero bita Église du Rocher aho bavuga ko amajwi aturuka muri iryo sengero guhera nk'igihe cy'isaha imwe z'ijoro kugeza mu masaha akuze ababuza gusinzira. Ni mu gihe haba hahuriye abantu bahasengera. Turidoga cyane n'isengero rya Rocher riri muri quartier hagati kira kwa Mungu bafite amasengesho bakavuza gitari mikrofone batangura nka saa moya kaza guheza nk'isaha 8 nk'isaha 9 isaha 10 y'ubuci. Kubw'abo banyagihugu igikenewe nuko iryo sengero ryohindura uko ritunganya amasaha y'amasengesho. Basaba abajejwe intwaro kubafasha mwishigwa mu ngiro y'icifuzo cabo. Gitwanga amasengesho kuko nako turabakisha mugabo tugasaba ko bikora ku murango. Nisose kwa Mungu amasengesho abatanga iryo saha akaba mw'ijoro kandi badufise abana bakeneye kuruhuka baturushe twavuye mu buzi turushe dukeneye kuruhuka tugasaba abajejwe intwaro yuko bodufasha n'amasengesho akaba ku murango canke nabo muyakoze mw'ijoro muyakore vokali tuvuze vokali no gukora amasengesho atabikoresho biriko biravuga. Uruganda rwa RPA twarondeye kuri telefone yiwe Ndayisaba Evariste arongoye quartier Kizingwe Bihara yatubwiye ko afatiriwe n'ayandi mabanga.